Jenny twa Ndwara Samuel nkaba ndi fondateri wa Boulangerie Neza akaba je nanayitanguje muri make nico cyambere kibuka. Wavuze yuko userukira Boulangerie Neza akaba ari niyagwaho akaba ariho wayitanguje. Uno munsi turabona isanzwe irimwo n'ivyo gukina umupira. Mbega gukina umupira no kuba Boulangerie bihuriye? Gukina umupira na Boulangerie haraho bihuriye kuko Boulangerie dufisemo abajene benshi kuko bisanzwe iyi Boulangerie twayitanguje turi abana bato. Ishure tumaze kurangiza ishure twace tubona ko nta kindi kintu tuza gukora cyatangura turiyungunganya udufaranga dukeya kugira tubabukuntu twotera imbere. Twatanguye turi babiri mugabo duse turi 24. Bisigura ko twashatse tuduzanye ujya mutoya aduze mukuru na mukuru aduze muto. No kuvuga ko mwakazi dukora abo bakozi bacu cyangwa se abo dufashanya kubera harimo abajene umuntu yaguma yicaye kuko siporo ni ikintu ca mbere cubaka ubuzima. Turabukunda dukora siporo tugakina umupira tukagira marto kwiruka cyangwa se gukora ibindi bitandukanye. Niho twaje tubona ko ari byiza cyane tubonye ubutumire ko twoza abatware bacu badukunda kandi badufata mu nda uko bukiye nuko bwije batwitaho tuvuga ati nk'abavyeyi tubitabe babona ico dushoboye. Uno munsi rero twabonye ahakuru ivyagiye biravugwa cyane n'ukuntu uteka imikate iryoshe muri Boulangerie yawe. Mbega iyo Boulangerie yatanguye ryari hama wiyumviriye gute icyumviro cyo gushiramo ikipe ya football? Boulangerie nayitanguye hagati ya 2020 na 2021 niho nayitanguje. Twayitanguye bigoye kubera ko twatanguriye hasi cyane ku mahera make ashoboka. Hari abantu biyumvira cyane yuko gutangura business utanguza amafaranga menshi, ariko kuri twebwe tugiye hamwe cyangwa se umuntu yicaye hamwe agatuza akiyumvira amafaranga menshi se atangura business. Twatanguje amafaranga abaho 35,000 ariko twarazamutse uduse dushobora kugira Boulangerie mu Burundi no hanze y'igihugu kandi biragenda neza cyane. Uno munsi atagaseseshwara muri karimwo Boulangerie yanyu ifise amashami hehe na hehe? Boulangerie yacu ifise amashami aha mu Burundi kumutakura kujya gatanu numero 8 turafise n'iyindi iri muri Kongo muri Uvira. Uno munsi rero twabonye mwerekana urukino rwiza cyane aho mwariko mukina n'abandi mwebwe mugerageje kuraba nk'abarongo mu gwa Boulangerie Neza FC mwavyakiriye gute? Mwabonye abasore banyu bari ku ruhe rwego? Ukuntu twavyakiriye ikintu ca mbere twabonye nuko abatware bacu badukunda kandi batwitaho iyo tubakeneye baratwitaba kandi bakatuba hafi kukaba nkako baranadukurira n'abavyeyi bacu batusha n'imyaka. Rero biratubyohera cyane tubone ko abatware bacu babona ko turi bato bashaka kutuduza. Aho ni byo byambere turadushima cyane. Hama nk'abantu dukunda umupira cyangwa dukunda football turabona ko kugira umuntu agira amagara meza nuko abakora siporo. Ico rero nico cyambere nk'abantu bakira baje kuko idakora siporo usaza kare kandi udakora siporo ugira umubyibuho munini cyane ugasanga umuntu agwaye indwara zitandukanye. Nico gituma siporo tuza kuma tuyikora kandi Imana idufashije tuzoguma tuyikora kuko ubuzima bwacu bubake muri siporo. Uno munsi turi mu mbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Boulangerie yawe ubona izoterera gute muri yo mbona kazoza? Ico kintu twagitanguye kera. Twagitanguye kera abo twatanguranye kera twarabarungitse hanze y'igihugu benshi baragiye kwiyungunganya nabone barafise ico bashaka kuvuga cyangwa ico bashaka gutera mu muryango no mu gihugu ndetse no kundu ushobora guterera igihugu. Twebwe iminsi yose turitwararika kuriha amakuru, iminsi yose nco dushira imbere kubera ko burya leta izamugwa n'abene gihugu.
nico gituma rero mu byo dukora byose ntidushobora gusiga inyuma umuvyeyi wacu cyo gihugu cyacu dukunda cyane. Hama rero nk'abandi bantu nabo babifuza kuza muri equipe ya Boulangerie Neza FC boca hehe vyogenda gute basabwa iki? Muri Boulangerie Neza ico dusaba cyane dukunda kandi dukorera twebwe turakunda discipline, turakunda abantu bafite discipline bakundana bakiyumva karabarundi kuko utabanje kwiyumva kuri umurundi kundi igihugu cyawe ntabwo ushobora kucemanga naho ugeze. Bisigura ko turakunda cyane abandi boza bakadufata mu mugongo nukuvuga bakadushikana aho tutarashika kuko turi bato, ariko naho turi bato turi gito kuko burya turonse abadufata mu mugongo cyangwa se akatwereka ati inzira ni nto iyi ni nini, bakatwereka ati cangaha ahantu hace byo dufasha cyane kuko dushaka ko uburundi bwacu buba karorero kwisi yose, hamwe n'umuntu wese azavuye hanze y'igihugu azovuga ati ndipfuza gushika mu Burundi kuko uburundi ikintu cyambere buruta ibindi bihugu byose. Twebwe twasize Imana imbere, turakunda Imana, turakunda gusenga kandi mu byo dukora byose dushira Imana imbere. Ego cyane. Hama rero nakaheka mu mutera bariko bararorera zijya nkino n'abariko baratwumviriza muri uno mwanya. Akamutu bateye nuko bakwiye kwama badushigikira, bumvise n'ahantu urukino ruri bazi badushigikira dufate mu nda kuko burya umupira w'amaguru uryoshwa n'abarorerezi, kandi iyo umuntu akubwiye ati wakoze neza bigutera intege cyane gushika utari bwashike, kandi biba biryoshe cyane kugira abagufata mu mugongo. Murakoze cyane.